nimuhorane n'umukama. yogira horane nawe. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda. Nahaswa mukama. Muri ijya minsi Yezu yabari yabigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ati: nimutarusha ubutungane abigisha n'abafarizayo ntimuzogeza ikirenge mu bwami bw'ijuru. Mwarumvise ibyabwiwe basokuru ngo ntimwice, uzoramuka yishe bizomuhama ku rubanza. Nanje rero ndababwiye nti uzoramuka agiriye ishavu mugenzi we azobibazwa mu rubanza, nawe uzokwita uwundi kirere bizomukwega imbere ya sentare, amwise naho umusazi azotabwa mu nyenga y'umuriro. Niwaza rero guhereza ishikanwa ryawe kwa altari, ariko ukibuka ko mugenzi wawe agufitiye akajijya, uraca usiga rya shikanwa ryawe ngaho, uheze ngaho nyene imbere ya altari, uheze ugende musubize hamwe na mugenzi wawe, uhejeje ugaruke guhereza ishikanwa ryawe. Subiza hamwe n'ingoga n'uwo mushize kubiri mugifatanije akayira, kugira ngo ntahave agushira umucamanza nawe agushire mu ntahe, hanyuma bahave baguta mwibohero. N'ivy'ukuri ndabikubwiye, nisenga utayishuye ntuzovayo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Iki gisomwa ca mbere dukura mu ibaruwa rya kabiri ry'umutumwa Paulo yandikiye abakorenti. Umuntu acumvirije umenga kirimo amajambo yohava agora gutahura izi mvugo nshushanyo Paulo yakoresheje. Aha anyi ni mu ntumbero yaho Paulo ubwa mbere kugira ngo tubitegere neza yari kwasa n'uwisigura, asigura ubutumwa bwiwe n'icashikiriza n'ahakuru ubwo bubasha, bivanye n'ukungene hariho bamwe baje bavyutse mu muryango w'Ikorenti bagatangura gusubiza muri kabaza, bagatangura kumukengera, bagatangura gushira ibikeke mu nyigisho ziwe yuko utamenga n'umutumwa abushitse nka kujya ko bandi batumwa. Ariko abo bari bamwe, hariho abandi bazanana mu Kiyahudi bagaheza bakamugwanya, bakagwanya inyigisho yiwe n'icari, bagerageza kwerekana yuko atari mu ntumbero ya Musa, atari mu ntumbero ya Musa. Murazi yuko mu bwuzure bwa mbere bumwe Imana yunga n'igihugu c'Israeli biciye kuri Musa. Murazi ko ivyo byari bihambaye gose, nigo rufatiro nogira ntigwidini ya Kiyahudi, idini y'Abayuda. Bagaca bagira bati rero Paulo mu vyo yigisha no mu cari ntashingiye muri Musa. Ugacumenga rero kuko womenga ivyo avuze ntibishoka bishira imbere Musa n'amategeko amukomokako, bagaca bagomba kwerekana yuko umenga bipfubusa, ntaco bishikako, nta rukiza bishobora gushikanako, cane cane ntibishobora gushikana ku buzima budahera. Paulo rero akamera nk'uwisigura afatiye akagaruka iwabo, agafatira ku mvugo nshushanyo y'ingene Musa, muribuka Musa cagihe yari yagiye akamara umwanya munini ku musozi guhura n'Imana, akavayo yaka kubwiza budasanzwe mu maso yiwe, hanyuma abanyisirayeli bagatinya kumwegera, ngo agaca yipfuka mu maso, agaca yitwikira. Mwumvise ikintu bavuze c'umwitwikiro, agaca yitwikira mu maso kugira ngo ntibagire ubwoba bwo kumwegera. Mugabo ngo asubiye mu ihema ry'ibonaniro yacakura uyo mwitwikiro, akaba agaragaye wese imbere y'Imana. Mugabo asohotse agaca yishira ko uyo mwitwikiro.
kwari kugira ngo n'ubundi ntatera ubwoba abanyisirayeli ngo bibabuze kumwegera, kuko baca bagira ubwoba bwo kumwegera. Biranashyuye ugasanga no mu buzima busanzwe hari igihe usanga umenga urahura n'umuntu uzi neza ko ari umuntu agororotse imbere y'Imana mu bintu bimwe bimwe, wewe ukikumbagaramwo vy'ivyaha ugaca utinya kumwegera canke muyaze ntiwigere uzana ayo masuje. Uca umenga arakwagiriza, uca umenga arakubuza amahoro, ukumva umenga woja kure yiwe. Nukuvuga yuko ubugombye gusa n'uwikebereza ukikubiranya ukiyugaranira mu bibi vyawe ugira uti sishaka kunoza ahabona. Hari indi mvugo basigaye bavuga ngo ntahava mfukura, ngo ntahava mfukura. Ukabona umenga icari igihagarara afise ijunju umuzi ko umenga rirakwagiriza. Mu bisanzwe mugabo niwe uri kuriyagiriza, siyo bariko arakwagiriza. Harya umuntu w'Imana niyagiriza oya, umuntu w'Imana mbere nka kujya kwa Yesu Kristo ashitse, ahubwo arorusha akagerageza kwegereza unazwa bw'Imana abandi ntibabutinye, ahubwo babwegere, nubwo bica bidusaba guhinduka. Naha rero aca afatira ngaha akagira ati nka kujya rero kwa Musa yitwikira ngo uri nahazwa bw'Imana ntibubatera ubwoba, niko usanga nabo nyene umenga baracyatwikiriwe n'ikintu kibabuza kubona ubuninahazwa bw'Imana bwigaragaje muri Yesu Kristo. Muri we Imana yatwungiye isezerano shasha, kandi bukaba ubuninahazwa butakiri ku muntu umwe nko kuri Musa gusa, ahubwo Imana yabwugururiye abantu bose. Paulo ntariko arisigura umenga afatiye ku gihagararo n'ingabirano ziwoya, afatira kuri Yesu Kristo. Niwe amenyesha na mutima wiwe kagira ati raba ingene Imana idukoresha muri mwebwe, ikabasukako, ikabatwikiriza, ikabasesekaza ko ubuninahazwa bwayo. Twebwe gusa turabakozi bayo, turabasuku bayo, biyo nkuru nziza ibasesekaza ko ubuninahazwa bwayo. Sico kumwe na bimwe vya Musa wamenga niwe afise, niwe ubuninahazwa bw'Imana buja ko wenyene yashika mu bandi abandi bagahunga. Ahubwo twebwe kubera ubwo busuka Imana yaduhaye atari uko twari tubikwiye, kuko yagombye kudukoresha gusa ngo namwe ibagabire ubuninahazwa bwayo. Ibyo bintu mwumva bitaryoshe? Ntibikiri ibintu womenga ni vy'umuntu umwe, ni vy'akajyango, ni vya patiri, ni vy'abamasera bambaye umutwikiro. Mumeze ko n'ingene imitwikiro ibera ababikira. Iyo bavuye ari gihe ubahukuru ugasanga bati basha niwe canke siwe. Washaka kuva yarazirikana neza. Mugabo ni nagaciyemo kugira ngo twumve ingene ubuninahazwa bw'Imana tugugururiwe twese muri Yesu Kristo. Nimba imbere yacu bariho nk'abasuku canke ababitwibutsa, sibigarukira kuri bo, oya ni vyugururiwe bose, ariko bikagira intumbero bicamo. Paulo yabivuze ati ngo gushika n'ubu iyo basoma ivya Musa icitwikiro kiguma ku mishaha yabo, kuko basoma gusa bakahera hejuru, batinjira mu mutima w'ivyo basoma ngo babone yuko bibashira kuri Yesu Kristo. Igihe cyose muriko murasoma ibintu vyo muri Ancien Testament mu bwuzure bwa kera, reka kubisoma umenga mu vyugaraniye muri vyo, bisome hanyuma kugira ngo bitahure neza, urupfunguruzo rwo kubitahura neza ucurondera muri Yesu Kristo. Bega byarangutse gute muri Yesu Kristo? Yesu Kristo yavyifashemwo gute? Yabibayemwo gute? Yabihagazemwo gute? Yabisiguye gute? Yabiye intumbero nshasha gute? Aho rero cacitwikiro gipfuka umuntu gasanga aguma kugusoma amajambo yo hejuru, amwe akamutera ubwoba, ayandi akamuryohera, ayandi akamusiga, kica kihava. Ubuninahazwa bw'Imana bukagusaga. Wariki igihe umuntu ahindutse
umuntu iyo ahindutse hari icitwikiro c'inabi kica kimuvako, kuko yerekeje ugushaka kuwe kuri Yesu Kristo. Akakira mutima w'Imana, akamuhindura ico citwikiro c'uburemere bwo kwiyuzura, bwa buremere bwo gusenga. Mwumvise yavuga ngo ikigirwamana c'isi gipfuka umuntu. No kuvuga iki? Kumwe twahora dutahura ibintu gusa mu ntumbero yo ngaho mw'isi, mu bintu vy'amadiri n'imisunikano yo ngaho mw'isi, bikinjirwamwo no mu buco w'ijambo ry'Imana, umuntu agasigara atahura ubuzima bwiwe bwose aho hanze abwakira muri Yesu Kristo. Ico kintu rero kikavaho, umuntu agahura buhure n'Imana. Ngo none rero umukama niwe mutima. Bisubiye hari mutima w'umukama niho umwidege, hari umutima w'umukama niho umwidegemvyo uba. Hari ikindi kintu yavuze gikomeye cyane, akagira ati nico gituma muri ubwo butumwa twahawe ku kigongwe Imana idufitiye ntidutirigana. Kudatirigana mu kwama twitwararika kwiyuzuza ubunahazwa bw'Imana, kugarukana ibintu vyacu vyose muri Yesu Kristo, kwemera by'ukuri ko ari wabiha insiguro. Ibibi bikitwa ibibi gihari bibi, ivyiza bikitwa ivyiza, tukava mu bibi tukaja mu mwidegemvyo w'ineza twaremewe. Ntidutirigana, guhoza ko burya kudatirigana umuntu akagumizako kandi ntiyemere ko ahera n'igihe bisugasanga aratiriganye, akavyuka kuko aza ati ni ikigongwe c'Imana kibimfasha, si ubushobozi bwanje, n'ubuntu bw'Imana. Ngo ntidutegwa n'isoni ngo dukore twidohora. Iyo umuntu abaye nk'uwidohora, akamera nk'ubiheberamwo, nk'ubica kure, bukebuka ukabona umenga yagiye yabihebeyemwo mu misho, nikimenyamenya c'uko ari ahantu yatakaje mutima wa Kristo, mutima amutuma ahozako. Gusaba iyo nema y'uguhozako, iyo nema nogira nti y'ukwemera umukama akazara ducyorora mu gihe, kuko no ngapara yavuze ati tuguma duhinduka, tuguma tugenda dushikira ubwiza ku bundi. Ubwo ugeze ko uyu munsi gaheze ukagira uti si wo mwuzurira, hari ubundi Imana imbikiye, ukumva kutegerezwa gutera intambwe kubw'ububasha bwa mutima w'Imana atugumya akazara duteza intambwe. Kuba abantu bahoza ko mu guheza bakagabana izo nguvu ziguma zibatuma batambuka begera imbere, bataguma hahandi. Ngo dukora tutidohora, ntitudenda mu bwenge mu gufundika ijambo ry'Imana, ariko ukugaragaza ukuri niko kudutuma twishima ngo umuntu wese atwagiriza imbere y'Imana. Apara kariko aravuga ingene uko burya ubuzima bw'umukristo bumara igihe, niko bwategerezwa kugenda busobanuka, bukayangana, bwuzura ukuri, akazarava mu mwijima w'ibinyoma vyo mw'isi, umwijima w'ibinyoma biri mu buzima bwiwe, kuko burya vyose ntibica bishoka bifata intumbero mu mwanya umwe. Agenda araba transparent progressivement. Umunsi Imana imuhaye ubuzima, umwanya Imana imuhaye ubuzima wongeyeko, akawugira umwanya wo gukayangana uburinahazwa bw'Imana. Usigaje iminsi ngahe yo kubaho? Hari abayizi, hari abantu mvuga ngo murerekwa mufise amavision akaze, Imana irakwereka aho uzogira, kandi ukaba uyafise urambwira nanje ndagutume umbarize. Zumbarize biti mbega umbonera uri azogenda ryari. Ariko iciza gikomeye si n'iminsi dusigaje, si n'umunsi canke umwanya, oya, igikomeye nuko kwizigira Yesu Kristo n'imbabazi ziwe, umuntu akamwakira n'umutima ujijutse n'urukundo rwiwe rwose,
kuko ivyo kumbure wo kwibaza ko wewe wobutunganije hari uwo Imana yozi ikabwira iti wewe mu masaha 2 mavanza kugutora, agaca gwanagira ati sinoba ndaheza kwitegura, nyongera ahubwo nk'imyaka 20. Mugabo nuko twamenya yuko Imana ifise gutunganya byose mu mwanya isase, nicokozwe n'umuntu ku bushobozi bw'imyaka 20, Imana ifise kugikora kubw'ijambo iri rimwe ivuze byose bigahinduka, kubera ububasha bwayo bw'ikigongwe cyayo buhindura byose, bugashobora kwicarika mu iparadizo Bikira Mariya atakanenge yigeze na ca gisuma rurombo Dismas ciwe ubwami bw'Imana ku musaraba. Ijambo rimwe gusa, kubera ko cizigiye Yezu Kristu n'urukundo rwose ruri mu mutima, rusigaye mu mutima w'ico gisuma, Yezu akagira ati uyu munsi nyene urabana nanje mu paradiso. Ivyo rero biraryoshe, birahimbaye ko ubu ni nahazwa bw'Imana ubwa mbere budafatira kukungene umuntu yoba bishoboye canke atabishoboye, bufatira ku mbabazi z'Imana, ariko umuntu gusa agasabwa kwizigira, gutanga urukundo rwe rwose, ibintu bigahinduka bikaba bishasha mu buzima bwiwe. Ni wa mugani kandi ora twumva Yezu aca ngo bamwe ngo bajije isaha, ngo abandi ngo binjiriza isaha, ngo abashitse kare batangura gushwanira sena kati twe twacotse, twe twatanguye kare. Ubutumwa muri Radio Maria none ugomba kudufata n'uju no munsi. Hoya mwese ninjiye mu rukundo rumwe. Kandi ntiwirye ngo waje kare, ni kubera iki waje kare uriya kumbure yaje ateba. Hari ibyo wagiriwe byinshi kugira ngo uze kare, ujya kumbura atari yaronse. Imana iramugira ubunire muronsa nkuko nawe yabikuronkeje. Akaryo keza kuko amadukenguruka ubuntu n'ubwiza by'Imana, kandi tugasaba umukama kugira ngo atugumize mwubwo buni nahazwa. Nibwo twumvise Yezu asa n'ugomba gushimangira gose aha mu gisomwa ca mbere, nako muri no nkuru nziza mu gisomwa ca kabiri cy'inkuru nziza, akatwereka yuko umuntu kugira ngo aziga mu buni nahazwa bw'Imana nuko agwana kugira ngo kandi agume mu butungane bw'Imana. Bunazwa bw'Imana buri mu gitunganye, buri mu butungane bw'umutima wacu, buri mu mutima mwiza. Hamwe kandi agira ati guhahirwa bari n'umutima mwiza nibo bazobona Imana. Abantu muri nk'amacakubiri y'amoko y'iwanyu, intara, imiryango, imigambwe, nimuzopfa mu nyubwami bw'Imana mutavyihanye. Sije ndabivuze, ni ijambo ry'Imana, dushimira Imana. Amen, haleluya. Amajambo bene turatinya kuyashira ko haleluya. Kukugira uti hariho ibintu ya buriya bwoko pati ntumbwire, bariya abantu bo muri uriya mugambwe ntumbwire. Nta bwami bw'Imana uzopfa ubonye bugingo kimeze gutyo. Bugingo ugomba gutwikiriza umuzirikanyi mubi ubuzima bwawe, biro ugashaka kuwutwikiriza n'igihugu cyose, ukagomba kubinyengetereza mu bandi, ukagomba kuvyumvisha abandi, ukagomba kujyanisha abandi, ukaba amacakubiri. Yesu akagira ati mbere n'umuntu ushavuriye kutariko ikiro kiragoye ngo nuzogirira ishavu mugenzi we. Aha rero ndazi ko mutavyumvise neza, mwese muca muza kwirega umwanya uri imbere pati narashavuye. Tugerageze kuzirikana. Sinzi ko murumva ijambo ry'Imana ingene ribizirikanisha. Hari ahantu Paulo agira ati ngo shavure ngo ariko ntimucumure. Murahasoma ngo shavure ariko ntimucumure. Hari ishavu ritari mu igicumuro, mugabo n'amashavu ari mu igicumuro. Kuko na Yesu yarashavuye. Mwebwe batacagiye yahinda abantu mu gisengero ko yaranezerewe. Hamwe yirukana abantu mu gisengero badandarize, mwibaza ko yaranezerewe? Yabasohora doucereusement. Nimusohoke basha muri ko muragira nabi. Yarabahaye inshi n'igitsi warabakubita soka hanze.
nk'ishavu ry'umuvyeyi rigorora umwana neza, atari kwimara ishavu mugabo rigomba kugorora umwana. None igihe ucugita igicumuro soyons sérieux. Ishavu ry'urongo yabandi agerageza kugira ngo yumvishe undi yuko yogerageza gutumbera neza ibintu kubw'ineza ya bose, ico si igicumuro. Mugabo ryashavu ririmwo umutima mubi, ugomba kugira nabi, guhonyanga uwundi, kurenganya uwundi, bya bindi vyose tuzi tubamwe aho hanze, gucafuza uwundi, kudashima kuwundi hari neza yotahiwe, yokwakirwa neza, yokundwa n'abandi. Ivyo rero nivyo Yezu ngahatumbereye, kandi Yezu abivuze asa n'utwereka ati bene harya niho ushobora gusanga ubwicanyi bwandurutse. Yezu mu kugwanya ubwicanyi nabufatiye gusa muri bijya by'uko umuntu wamwishe nyene wamushize mu ivoya, abufatiye hariya buhera mu muzi wabwo, kwa kudashaka guha ikibanza uwundi mu mutima wawe. Ahandi naho kugira ngo mwumve neza ko ishavu ryanyu riba ryabaye ribi, kuko hari igihe ritangura atari igicumuro mugabo rikabandaniza mu gicumuro. Nigihe ijambo ry'Imana kandi rigira ngo ishavu ryanyu ngo ntirirengane n'umunsi. No kuvuga iki? Ntiricike inzigo, kuko hari igihe nivyo umuntu ashobora gushavura adacumuye mugabo ugasanga hahavuye haziramwe kandi gashetani k'inzigo n'ugwanko gushaka kugira nabi. Dusaba Mukama rero kugira ngo na cane cane twebwe abarundi tuzi ivyo tubamwo aho hanze, tuzi ingene dusigaye umenga twese turiko tugomba gukorera mu bintu byo gutanga amashano n'uburezi, bimwe by'ugomba kwikira umuntu hejuru, bimwe vyose byo kwikira abantu mu biyago, kubankisha, kubasigura ubwa, bimwe vyose biba mu mahorasyon, ugasanga uri kuratera umutima mubi uwundi kuri mugenzawe. Ivyo byose Mukama akagira ati reka kunyomana, nguje kuvuga ibisabisho, uje kugira ama intercession, uzi kugifisa ivyo bintu mu mutima wati, banzu bisige ngaho ugende gusubiza hamwe na mwene wayo, hanyuma ucuza ubandanirize ko. Mukama aratugira ikintu gikomeye cyane, yuko bitokunda ko twunga relation nziza n'Imana, bitokunda ko tugirana ubucuti bwiza n'Imana bwirengagiza ubucuti twunga n'abandi, ko bwa bundi imigenderanire tubanamwo n'abandi hari ikibwiye Imana gikomeye. Irashobora canke kutwugurira imigenderanire myiza n'Imana, canke ikatuzibira mu migenderanire myiza n'Imana. Hari abantu uzabumva bagira ati ngo je ngomba kwisengera, ngomba kwimenyanira n'Imana yanje. Imana yawe gute? Individuel gusa. Imana ikikugira iti mwene wanyarihe, urya muntu udashaka kumva no mwizina. Nguriya ngo wawo ndi uyamuvuga imizina turaba bikanka. Bikanga. Yezu akagira ati ugurura, kuko mwese muri abantu banje, muri abana b'Imana. Dusaba Mukama kugira ngo natwe gusanga hari ubuntu bene ubwo buhaguma, kugira ngo tuze turabona akaryo keza kose Imana iduhaye, kugira ngo dushobore kuza turakura mu nzira ubu na buriya tuba tuzi budutuma tudashikirana mu rukundo rw'Imana, ugasanga burabuza efficacité ibisabisho vyacu. Hari igihe tuba ngo Imana ngo ntitwumvira, mugabo waza kugira diseni ugasanga hariho umuntu utararekurira, hariho umuntu gifitiye akajijyo, gifitiye mu kindi ngo gifitiye icumbati, naho nyene cumurarazi cumusurupia umwurura. Ugasenga ibisabisho ntibibe exaucé, disene imigizwe mutima kerekana ati wewe ni muri intumbero, banza usubire kure, usubize hamwe na mugenzi wawe, urabe ko ibisabisho byawe bidaca bishika imbere y'Imana, bidaca bishika imbere y'Imana. Kumbure mugenzi wawe ashobora kuba atarashika kuri iyo ntambwe, mugabo mu mutima
urategerezwa kumutwara umutima mwiza ku buryo ugira uti hamwe vyokenerwa nkeneye vy'ukuri sinobura kumugirira neza. Ico gihe inzira y'Imana ica yuguruka. Dusaba Mukama kugira ngo atworoshe imitima kandi adufashe kugumya umutima mwiza, ngo tugume tubona ingene Imana ikora ivyiza mu bisabisho vyacu, mu migenderanire yacu, mu buzima bwacu bwose. Amen.